na Academy ubumwe bayitsinda ibitsindo 2-0 bya Token Munyama. Ni Token ni Lieve. Ni Token. Fundabira nimba ari Lieve canke Token ya yinjize bino bitsindo 2 bya Vitaro. Ariko ico tugomba tuganire ko ni iboneka mu kibuga ry'umugabo witwa Saido Ntibazonkiza ari ukinira ikipe ya Vitaro muri urukino rwa gicuti, ariko nuvuga ngo ubona ko ibanki KCB wari kugurura ishami hariya. Rero Vitaro yabonetsemwo abakinyi presque babo bose ba Kensi Jordan bari bahari, Airesha Rome yari mwizamu, abakinyi nk'aba Rievera koze bakinye ba Bangara bakinye ni muri makini ya equipe nkuru. Chambere chaizara usa kubundi abantu baringa kuri Centre Jeune Kamenge nizere ko Mariesho mbwe no muzi ndagomba tugaruke kuri Saido Ntibazonkiza. Twamubonye bona Patrick mu nteguro za championnat yagaragaye mu match amwe akomeye ya gicuti ya Vitaro. Byanditswe kenshi kuno mugabo ashobora kwiyunga no mugwa Vitaro, mugabo ni vyahavuye bikunda ngo tumone ari gukinira no equipe ya Vitaro Football Club. Saido Ntibazonkiza mu rukino rukomeye ariko ndegeranya amafoto kugira ngo manze ndayahe Pajo. Yuno mugabo nyine ari mu kibuga numwe mu bakinyi bafise amateka adasanzwe mu mupira w'amaguru mu Burundi. Yivuze Saido Ntibazonkiza ndikanga kabisa. Wikanga ikisi? Hanicuza kuba navutse nteba gatonya. Utamubonye akiushoboye akiukina? Tamubonye basi kera nyine. Umwe mu bakinyi bakinye hanze y'igihugu cece no mu Faransa. Yakiniye mu Faransa muri equipe ya Caen. Ubu numwe mu bakinyi bari gushobora kudakinira intamba mu rugamba, kudakinira Burundi, ariko akavuga ngo umutima n'ubuzima birafisa handi hantu biri mu gihugu cy'u Burundi. Numwe mu bakinyi bitangiye cyane igihugu, ni bamwe mu bakinyi nipfuza ko twoza turagaruka ko ndetse abantu bamenye ko no mu nteguro za Classic Sport turiko turabitegura ko bano bakinyi boza barabumva hano. Hari ibintu byinshi iyo ndavyo no mutama mbona. Hari ibintu byinshi nibuka. Ndamwibuka yaje Gitega ari muri equipe ya Vitaro yari yavuye hanze. Yagarutse muno mugwi vibe atanga mu kibuga, uguhuza n'abandi bakinyi ba generation shasha, ugasanga warayitoramo neza. Kuja muri Tanzania akatwereka ibintu vyiza cyane gose, akerekana yuko mu myaka yiwe itari mike hari ibintu byinshi cyane gose afise byo gutanga. Saido Ntibazonkiza nibaza ko ari umurejande ntibagiranwa mu mateka y'umupira w'amaguru w'u Burundi. Yaciye yarakiniye imigwi ya za Nek Nijmegen, yarakiniye imigwi ya Kese Klakovia, arakinira equipe ya Aksadir Belediyespor muri Turkiya, arakinira Kanako Kariya muri mu Faransa muri saison za 2015-2016. Yarakiniye Young Africans, yarakiniye Geta Gold, yarakiniye Simba Sport Club. Numwe mu bakinyi ubona ngo champion muri Tanzania yakinye mu gihe kinini. Uno munsi ni Saido ubona ngo nta equipe afise. Nta equipe afise. Rero yagaragaye muri urukino yagaragaye muri urukino rwari koza Vitaro Football Club na Academy, ubumwe n'urukino rwari rwatunganijwe ni banki muri banki KCB. Rero umukinyi Saido yari yaje nk'umwe mu bantu baje kugaragaza image canke se umwe mu bakinyi beza bategerezwa kuza kugira ngo bafashe mu kuryosha ibirori gusa muri rusange. Muri legende wa equipe ya Vitaro Football Club yigeze kuva mu Burundi avuye muri Vitaro, yagaruka akavuga ngo reka manze shike muri Vitaro gatonya manze ndabuko bimeze, hanyuma gakintu ugasanga ibintu bimeze neza cyane. Rero uwo munsi nta mugwa afise nico abantu bomenya ubwa mbere na mbere kugeza aho bigeze ni bitsindo anyway byatsinzwe n'umugabo witwa Lieve 2 n'igitsindo cyatsinzwe na Shaban Zokora kimwe biba 3-1 ku ruhande rwa Vitaro Football Club. 2 byatsinzwe na Lieve, 2 byatsinzwe na Lieve na kimwe cya Shaban Zokora yinjiye agomboye. Kuri Saidi numva atavyinshi no muvuga ko Saido haya Saido Ntibazonkiza yitwa Saido Ntibazonkiza mugabo Saido Ntibazonkiza benshi bamuza kuri bamuzi kuri Saido antibiotique. Rero sino muvuga ko ibintu vyinshi jewe Saido kugeza kakanya
ni umwe mu bagabo bagaragaza ko bariko baregera ku mpera za kariyeri ziwe atavyishaga ifise byo gutumwa mu mupira w'amaguru w'u Burundi yamaze kubitanga nubwo no kumva nasinye na Vitaro canka nasinye n'indi equipe yari yose sinovuga ko ari umukinnyi aje kugira ngo avugurure imikinire yiwe ni kwa kundi nyene umupira iyo wamaze kuwukina bigoye kuwuheba ande Saido Ntibazonkiza arageze hahandi ho kurondera ibindi bintu ashobora gukora umupira w'amaguru akawihoza nubwo ntuvuga ngo waramaze kumuheramo kurugira rw'uko atokina ekipe ya Vitaro ca nibaza nti rero nimba Interstar iyo nimba Interstar yarashoboye gukonvenka Cedric Kamisi Jaba uze kuri Cedric na muvandimwe wabonye niba ari umubuye ziriba byageze gutamubonye kwa muvandimwe wacu Fefe kama ngo Jaba ngo twamuguze miliyoni zingana iki ngo mugani mo tubaze yo twazikuye nabe ko ndakabona nyeje ndagatore ndazishanja ndi hafi uri hafi buri hafi curaba ukamukubite Pajo bandanye sivyo nimba ino Interstar yarashoboye konvenka umugabo bita Cedric Amisi ngwaze kuyifasha mwino faze ruturu niki uno munsi kiri kubura kuri Vitaro kugira ngo akonve ko bita Saido Ntibazonkiza ese ivyo Saido atanga ubu n'ivyo afise ubu ntaco vyokongereza kuri performance ya Vitaro mu buryo bw'umusaruro mu kibuga I'm not sure ko ari umukinyi yoba gitanga byinshi mugabo muri championnat yacu turimwo n'imyaka yiwe nibaza ko hari n'abari mu kibuga bamusumvye imyaka uyu munsi ariko uretse ko buryo umuntu niwe yiyumva umuntu niwe yiyumva imyaka ibiraho ikakugira ivyigutwara n'ivyigusigira ariko kumva ngo ntaco yofasha equipe ya Vitaro Football Club muri performance no bangiye kure cyane kuko uravya mediateur bari hariya barimwo botanga umwanya kuri Saido mugabo Edi tari ku rugero ruhoraho erega iyi Primus League tuvuga uri umukinyi mukuru mu myaka nka Saido wotanga byinshi ariko raba isigaye irimwe abana nka bamukiza Jean Dodier na Bukuru Keita bafise inguvu n'ikirato bakandagirana isigaye irimwe ba Blanchard ngabo nziza isigaye irimwo ba defenseur ba Olivier bakomeye bo gukina n'imi abagabangana magabo umusore uri kumara buryo ahagaze Saido muravye umubiri Yesu yo gufasha ariko kubera iki rero atari mu kibuga undi nco kintu cyo kwibaza kubera ikatari mu kibuga Edi jewe uyu munsi nta kintu na kimwe cyo tuma nsaba canke niyumvira ko Saido yohatirizwa kugaruka mu kibuga ico atatanze muri buri ekipe yakiniye ni ikihe nico atarafise ico atatanze muri Vitaro nico atarafise ico atatanze muri Yanga nico atarafise ico atatanze muri Simba nico atarafise ico atatanze mu Bubirigi nico atarafise ubwiza bwiwe bwose bwashoboka yarabutanze jewe uyu munsi ndamufata nk'umugabo urugendo rwiwe mu mupira w'amaguru gwahagaze n'uwo mubona agiye ahandi gukina nibaza ko ari vya bindi nyene uvuga ngo ico wabaye ico nicigera kigusohokamo ngo n'umutama w'imyaka 60 oragaca akabana ariko baragaterana nawe akagenda gakubisa kubera ko yawukinye ko urukundo biranga kwava ku kibuga urukunda ukunda Edi nawe nyuma y'imyaka 80 maybe ni waburi uri hanze ya mikro kuyishika navyo sinzi niba uzoyishikana cyangwa uzoyishikana naje ntavyo nzi ari umwigisha yatwigisha akunda kora mu maso abanyeshure akaraba nka Landry Neymar atuye kuri senkano zo we wagira imana ugakwiza 30 Landry Neymar mu ikisi oya nakaroro natanze ntuneranye na Landry ariko icyo nashaka kuvuga ni iki nimba uyu munsi Vitaro babona
Saido nk'umulegende wabo si itegeko ko bamugarura sibyo kuko hari n'igihe tunavyime none mu ntango za sezo mu ntango za sezo Saido ntayemereye mu ntango za sezo ntitwari tuzi ko Saido ashobora kuzokina wibuke ko hari ikintu cigeze kuza mu cibibuga turavye urwego ibibuga biriko biragoye ko yokina wenyine afise amakenga yuko bishobora kumutera imvune ico gihe mu kwanariza naravye bimwe mu bibuga dufise uyu munsi muri Primus League ikibuga caje mu mutwe ni stade Gatwaro mu Kayanza haza stade Runani i Buganda ni bibuga uyu munsi utemberamwe mu kibuga hagati ukabona utuno muvuye ngo stade Runani mu Buganda yoba nka Neymar baja gukina match komeye bakavuga bati Neymar uyu munsi ntashobora gukina ati rero kubera ikibuga tuza gukinirako Neymar niho gukina match avunika utunogo ibinogo mu bibuga ariko ivyo vyose ndabishire ku ruhande Eddie for sure mu mbono ziwanje maybe kunda ashobora kubibona ukundi nta kintu na kimwe cyotuma Saido agaruka mu mupira ngo garuwe na equipe ya Vitaro ni gihe ciza cuka abandi bakinyi bakina yes bo mukenera muri iriya vestiaire duterera ivyumviro ibiki vyinshi cyane ariko kwambara umwambaro wa Vitaro gihe mu kibuga eske aza kubaje nkande aje kuransa kariyeri ku myaka yiwe no uzi yuko uyu mugabo yitwa Saido ashobora kuba ari imbere canke inyuma umwaka umwe umugabo yitwa Roger Bigirimana ico nzi gusa nuko itariki y'amavuko ihura Rabu witwa Akimana akonka kwa message dongozi n'umutama bariya niba bakinyi umumenyereza akenera kugira ngo bamwungure ivyiyumviro bamufashe kuganiriza abandi bakinyi kugarura morale y'abandi bakinyi ariko nubundi waraba ubuzima Vitaro bayeho muri iyi minsi sinaza ko ari Vitaro yo convaincre mugabo yitwa Saido ngo agaruke especially yuko n'imbere twinjira nga mbere ko twinjira hano nagerageje kumenya byinshi bishoboka kuri Saido ariko nciye kubari bamwegereye cyane muri ruriya rukino rwo ku munsi weje wahereyeko barambwira bati no nta mugambi numwe hari ko Saido yoza gukina equipe ya Vitaro ratagira umufana wa equipe ya Vitaro yibesha ko yabonye Saido ngo ciyaje baca yumvira ko agira garuke muri club ariko gusa muri ya gahunda yo kwiyumvira ngo abi wacu twakunze barihe Saido ari hano mu Burundi aricara atekanye ari hano aricara ari mu zindi business ariko ibijanye n'umupira w'amaguru gukina kwambara ibirato Sakamacha kinye ku munsi wejo nikakini nyene ni twaturigi nyene wowe ukinya shobora gukora agasport atirikanje gute si Saido yabuze equipe akinira kubera ubushobozi buke bwiwe oya ubushake bwiwe bwo kuza gukinira izi equipe bivanye n'aho abona ariko aragira nuko akeneye kubaka ubuzima bwiwe n'imyaka afise niwe bigaragara ko yafashe ingingo yo gushira pose nto mu bijanye na kariyeri yiwe akavuga ati ibyo nakoze birahagije reka ndabo ukuntu no kubaka ibindi bintu bishasha mu buzima busanzwe kandi ntaco tumwishuza nimba mu mupira ntaco tumwishuza ikintu yishuza Saido acakiriza urutoki azonyishuza nanje nawe aca kwishuza barakwishuza ikese ko wagize oya acanyishuza liga macro wazade ujya mwishuza ibijanye na performance canke iki cyacanyishuza mu mufuko amafaranga ntagera habura abantu bagiye ndibaza yuko oya je ndibaza yuko Saido Ntibazonkiza ta muntu numwe afise kina mwishuza umupira w'amaguru w'u Burundi ndetse naho yagiye aracuretse ko yagize akantu k'akabazo gatonya muri kan mu Faransa agacagira imvuni ikomeye yaciye mubuza kubandanya kira muri equipe hari ahantu Saido bamaze kugera umwana w'umurundi wese abavyuka akarota kuzohagera ahabona kure cyane yahandi erega n'ubundi aho yageze bose baraharota kuko uyu munsi ko twagize amahirwe tukagira Ndayishimiye Yusuf muri Nice sivyo hari n'imyaka twagize amahirwe tugatonga umuvandimwe mugenzi we Saido muri West Brom ariko kiriya gihe yari umwongereza igihe yari umwongereza niyo umwongereza mu Burundi turabo ko ati yahombye kugugwa na Man City ariko uyu yabaye umurundi pire kuva mu Burundi gukina mu mahiganwa agiye atandukanye iburaya mu bakinyi bakinyingira mu mahiganwa arenze 3 ku mugabane w'ubure yabavuye mu Burundi rero ntaco twishuza Saido Ntibazonkiza
wafise impamvu ziwe ziriko ziratuma atihutira cyane mu byo kuja gukina umupira w'amaguru harageza yuko musaza kariyeri yiwe bahonore urabona ku kibuga twese tukamanza tugahaguruka kugira umuraba apparence physique urabona ko arimo pe arafoto ya mbere yambaye mayo Vitaro hari Gitega ayitugarukanire Patrick atugarukanije foto ya mbere ahagaze wese yambaye mayo ya Vitaro muri pre-season oya nanse kukubesha apparence physique anganya n'abakinyi bake iriya mayo ya Vitaro Edi nawe yambaye pesa nabo yo kubera oya reka irabo kiriya gituza ciwe onese so physique na chayifisi ndabira erega no mu sportif ambwira ngo uyuse ngo yarageje urakeka dufise abakinyi benshi bakora ambwira ko ari impamvu yiwe bwite swat yiwe canke ya Ronaldo mu Burundi sivyo ya umbwire ko ari impamvu yiwe canke ya Vitaro mugana ndi gukina Primus League kuri rwego Vitaro iri kuno munsi hari n'abakinyi oya ni impamvu ziwe nyine oya harimwo abawukina kuko nakubwiye ko uriya Roger Bigirimana barangana nta kintu kibujije Vitaro ngo ni Roger barangana akonko ashobora kuba muruta Saido abujijwe n'impamvu ziwe akonko aruta Saido vyoshoboka mu myaka sindavyibaza ni muri mukuru Edi kiretse nimba sakajwe amabati ya Superbat akonko ni mukuru Roger Bigirimana ni mukuru bari mu myaka imwe barangana canke ugasanga bakonko baranamusumba nuko rero umusore rero nge twumviza isaha kuva muri Safibu Safibu ibifurije akayabagu ni saa 6 murashoza ko G Safi munashoza ko G Safi hariyo ama G ava muri Safi Business Company hariyo nka Safi